Atafasha dukure nyarenga ngibyo ririko reba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bezuka ziriho bihoza abana ndekukura nama ndumwongere w'amagana asangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Twavuze ko dutanguje urugamba rwo kurwanya ubukene. Urwo rugamba rwo kurwanya ubukene rero rugahera ku kurwanya inzara, umunwa wose ukaronka icyo ufungura. Rero ubu ntituvuga ngo umunwa uronke icyo ufungura gusa, ahubwo ufungure neza, dufungure neza, si ukurya gusa kandide, nuko turya neza ibintu bifise akamaro mu magara yacu. Ikiganiro inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro gitegurwa n'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bubicishije mu gisata cabwo co kumenyekanisha ibikorerwa muri ubwo bushikiranganje. Ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bugizwe n'ubuyobozi bukuru 14 harimwo ikigo c'ubushakashatsi Izabu, ikigo gikurikirana ibidukikije OBPE, ibigo n'amashirahamwe bikurikirana ibiterwa bimwe bimwe nk'ikawa, icayi, ipampa, umuceri, igikaju n'ikigazi. Uyu munsi ikiganiro gishimikira kwishirahamwe ry'igihugu rikurikirana igiterwa c'umuceri, ishirahamwe SRDI bamwe bita SRDI Imbo. SRDI ni ishirahamwe rijejwe guteza imbere igiterwa c'umuceri. Iryo shirahamwe ryatanguye kuva mu 1973 rikaba rikorera mu ntara zitatu, intara ya Bubanza, ya Bujumbura hamwe na Meri. Muri Bubanza dukorera muri komine ya Gihanga na komine ya Mpanda, eka muri Bujumbura na tugakorera muri komine ya Mutimbuzi, ama muri Bujumbura Meri naho tugakorera muri komine ya Ntahangwa. Shirahamwe SRDI mu byo risanzwe rikora risanzwe rifasha abene gihugu bari mu giterwa c'umuceri mu kubaha ubuhinga bw'uko ngene bashobora kurima ico giterwa, eka mbere rikabafasha no kubaha ivyankenegwa na cane cane amazi, kuko murazi yuko igiterwa c'umuceri kidashobora gukura kidafise amazi. Dukongera tukabafasha mu kubaronsa imbuto, eka mbere n'imiti yo gupompa, eka tukanabafasha mu kubashigikira kugira bashobore kuronka ifumbire, kuko igiterwa c'umuceri mu bintu vyankenegwa kugira gishobore gutanga umwimbu bereye, ubwa mbere na amazi, ubugira kabiri imbuto, ubugira gatatu baronsa ifumbire, eka mbere n'imiti kugira dushobore kurwanya ingwara n'ubukoko bushobora gutera ico giterwa c'umuceri. Turashafasha niyo habonetse ahandi hantu dushobora gutunganya neza kugira hashobore kurima igiterwa c'umuceri, tugashobora kugira ico bita aménagement, tukamenaja maze tugashobora kuhaha abene gihugu. Ubu ku rugero tugeze ko bene gihugu bahurikiye mu makoperative atandukanye ashika ku 17. Ayo makoperative akaba afise imiryango yababa ibihumbi 200, yaho harimo igitsina gore barima igiterwa c'umuceri bababa ibihumbi 4, abagabo nabo bakaba bashika ibihumbi 16. Kandi tukaba dusanzwe dukorana n'ayindi mashirahamwe atarima mu matongo ya leta, aho byo twita mu mahoro perimetre. Aho mu mahoro perimetre rero n'abantu baza tukagirana amasezerano yo kungira tuzakuza turabaha amazi. Ubu rero tuba tugeze ku mahoro perimetre amakoperative ashika 40,
naho nyene tugashobora kuba turima nk'uburinganire bushika 1,500. Mugabo muri aya matongo ya leta dufise uburinganire bushika 5,000 amahektare 5,000. Muri ayo mahektare 5,000 harimwo amahektare ashika 200 yaho yamaze gutegwa ni ico novuga icunyunyu bita salinite yaho tudashobora kugira gute kuharima. Mugabo kandi twebwe mu mwaka turima ico bita amasezo cyangwa season abiri. Ubwa mbere ho hariho iyi saison y'imvura niho turima uburinganire bunini cyane boshika ku 4,800. Hama mu gihe naho cici kubera ibintu byo kuvomera n'amazi make tuba dufise turarima amahektare ashika 2,000. Ishirahamwe SRDI mu gukora igikorwa cyo gukurikirana abarimyi risanzwe rikorana n'amakoperative ahurikiwemo n'abarimyi b'igitegwa c'umuceri. Kugira bitworohere gukurikirana muri koperative yose dufise umuhinga bariyo uwo twita agronome conseiller kugira ashobore gufasha aba bahurikiye muri iyo koperative ku bintu bijanye n'ivyo vy'uburimyi. Koperative ibikorwa ikora irafasha abarimyi kwegeranya kurondera amazi, ikarondera ifumbere, ikayehereza abarimyi n'imbuto niyo itanga ku murimyi umwe wese igihe haba hageze ko dutanga imbuto ku barimyi cyangwa ko dutanga ifumbere cyangwa ko dutanga ibyankenerwa nk'amafaranga yo gufasha umurimyi kugira ngo akore ibyo bikorwa babishira mu maboko ya koperative nayo ikabishikiriza abarimyi. Imbuto tuhejeje kuyigwiza SRDI ikiza ikacitora ikayitwara ku kibanza igenewemwo aho baca batubwira tukaca tuza tukayanikira tukayigosora. Rero imaze kuma baraza bakatugurira ku kabeyi keza, hama bakaturosa uburyo bw'amafaranga buri hejuru itandukaniro ry'abasanzwe bari mu muceri usanzwe. By'ukuri kuko tuba dufatanije n'abagronome n'abandi basanzwe natwe bwacu turahakora ubundi bumenyi burushirije ubwo twari dusanzwe tumenyereye mu mindi mirimo isanzwe. Nukuri turakengurukiranye n'icubahiro mukuru w'igihugu kungene ashira ingufu cyane mu burimyi no gushigikira igisata nka SRDI mu buryo butandukanye. Twebwe nk'abarimyi canke abakurikirana abarimyi turabikenguruka gose. Abarimyi ubwabo baramaze kubitahura na twebwe tubandanya kubahimiriza kugira ngo bashobore gushikana ijya mbono ya kazoza. Turashimye turakengurutse ko iki gihugu ciza cy'u Burundi kumbure kiriko kirafashanya na SRDI kumbure mu kuturosa imbuto nziza canke uburyo bwo kugira ngo dushishikare natwe kugwiza imbuto neza. SRDI isanzwe ifise ihangiro ryo gukurikirana abarimyi b'umuceri mu ntumbero yo kugwiza umwimbu w'ico gitegwa. Rero ni igikorwa mu buyobozi bw'indimo arico tujejwe, aho dusanzwe dukorana ubwa mbere n'ibigo by'ubushakashatsi by'ubushikiranganje bw'ibidukikije ibintu n'ubworozi, hano novuga nka Izabu hamwe na iri mu kuturonsa imbuto zimwe twita amaprebaze. Kubera ko rero SRDI mu bijejwe harimo kuronsa ibyankenerwa byose abarimyi, no kuvuga imbuto, kubaronsa imiti, kubafasha kuronka ifumbire n'ibindi, kubaronsa ingurane zibafasha mu bindi bikorwa. Rero SRDI isanzwe ifise n'ihangiro ryo kugwiza imbuto hanyuma ikazihereza abarimyi. Turafise rero abarimyi basanzwe baje ico gikorwa nko mwabyumvise bakorera mu makoperative abiri ya V4 na V6. Izo mbuto rero turazikurikirana, akaba ari imbuto rero dukurikirana tugwiza kugira ngo dushobore kuronsa abavyipfuza bose muri kano karere Kimbo, Mpereza, Cibitoki, Bubanza, Bujumbura, Rumonge na Nyanzarake. Ndetse mbere no bamenyesha yuko n'iki gihugu cyacu kibanyi ca Kongo kiza kurondera imbuto ngaha iwacu muri SRDI. Turashima rero kandi ko nico gikorwa tubona ko abarimyi by'ukuri bariko baritabira cyane kurima imbuto irobanuye. Uravye urugero tumaze imisi tugwiza ko dusanga mbere imbuto zigenda zihakwa kutubana nke, naco gituma muri no myaka nkuno mwaka twafashe ihangiro ryo kuduza urugero rw'imbuto tugwiza
ko twari tumaze iminsi nk'ubu uyu mwaka twari twahaye ihangiro twari twimbuye imbuto amatoni 360 ariko twabonye yuko ziriko zitera ziba nke muri kano karere mu mwaka rero kurikira tugiye kugwiza twamaze kubivugana mu buyobozi tugiye kugwiza kugira dushike ku rugero rw'imbuto amatoni 500 kugira turabe yuko abazipfuza bose boshobora kuzironka. Turafise ubwoko bw'imbuto tumaze gutanga mu barimyi bushika 7 hariho gwiza umwimbu, hariho kazosi, hariho mugwiza, hariho musaruro, hariho komboka, hariho na musesekara. Izo mbuto rero iyo tumaze kuzigwiza hari ikigo NSSS kiraza kikagenzura kiradukwirikirana kuva mu ntango gushika twimbure niyo tuzibitse hanyuma bakaheza bakaza bagatora amayeshanti bakagenda kuyapima bakazemeza. Iyo bamaze kuzemeza rero duca duhamagara abarimyi tukabamenyesha yuko imbuto zihari hanyuma bakaza muri SRDI kuzigura. Abarimyi rero by'ukuri baraza bakazigura turashima ingene tubona urugero baza ko igiciro ni igiciro kitavuna barazigura ku giciro c'ibihumbi 3,300 ku kilo. Iruhande yo gukurikirana abarimyi ku vy'imbuto, ifumbire n'ibindi, SRDI irafasha abarimyi kuronka amazi ava mu ngomero twita barrage mu gifaransa. Turafise ingomero zitandukanye zishobora kugaburira iyo mirima y'abenegihugu barukiye mu makoperative atandukanye. Hariho urugomero rwa Gatura akaba ari rwo ruvomera ahantu hanini ya cyane ruvomera imirima yo ngaha muri aka karere ka komine Gihanga. Hakaba n'urundi rugomero rufise rwa Gikoma, hakaba Murago, hakaba na Kiyange, eka na Muzazi na Rukaramu. Izo ngomero nizo dusanzwe dukoresha mugabo hariho n'utundi twovuga yuko tudufasha ico bita amaprise. Muri SRDI dufise ingomero zishika kuri 10 ariko rero uko ari 10 zose ntizinganya novuga capacity ntizinganya ingene zikora ibikorwa. Muri izo 10 hariho urugomero rwo ngaha nyene mu Rukaramu mubona murabona ko ari urugomero rwiza rukomeye, hariho n'urugomero rwo mu Gatura, hariho urugomero bita barrage Muzazi, hariho urugomero rwo mu Nyamabere bita barrage Musenyi. Izo nizo novuga ni ingomero zikomeye zigifise eta nziza zivomera n'uburinganire buniniya. Hariho n'utundi tugomero duto duto twita amaprise. Rero nukuvuga n'utugomero duto duto hariho nka prise Kivogero. Hanyuma ikindi nokongerako nuko hari ingomero zitatu uno munsi zitariko zirakora ziriko zirubakwa. Nkaca ngirako nshimira na leta y'u Burundi kuko muri uko kuzubaka yagize uruhara rukomeye cyane. Ikaba ariyo iriko iradufasha kuzubaka iciye ku kigo Obuha. Abo muri Obuha nibo bariko barubaka izo ngomero ko ari zitatu. Ubwa mbere zarabomotse hanyuma turagira ivyigwa nka SRDI turagira ivyigwa by'ingene zo kubakwa. Hanyuma muri budget y'uno mwaka twari twashizemo kuzokubaka urugomero rumwe. Hanyuma leta irabifata mu ntoki. Ubu rero izo ngomero ko ari zitatu zikaba ziriko zirubakwa. N'urugomero rwa Gikoma, n'urugomero rwa Kiyange, n'urugomero rwa Murago. Hano turi kuri barrage canke urugomero bita Kiyange yaho bariko baragerageza kubaka ino barrage kugira imirima y'abenegihugu ishobore kuvomerwa kuko twahora dukoresha uburyo bwinshi kugira dushobore kuvomera maze dushobore kuvomera imirima iri ngaha muri iki gisagara ca Kiyange. Ifise ama hegitare ashika ku 360 mugabo kandi hariho n'ayandi n'ubundi buringanire tuzoza tuvomera bw'abantu basanzwe barima mu matongo yabo nabo nyene bazoshobora gukoresha rurugomero kugira bashobore kuvomera indimiro zabo. Fashe kano kanya dukenguruka by'ukuri bimwe bishimitse bimva mutima dushimira leta ukuntu yashoboye
kudushigikira gushigikira abarimyi bakoresha uruzi na cane cane ko uburyo SRD yari ifise butashobora kubaka barrage nk'iyi mubona. Turashimye bimwe bivuye ku mutima vy'ukuri, tukanasaba yuko n'ubundi leta yobanda ituba hagufi kugira ibi canke biriya bigoranye ishobore kuzira dushigikira kugira umwene gihugu ashobore kurima yimbure mugira ashobore nawe guterera muri ryahangiro giterambere turiko turakurikira twese. Gusa urugero tugeze kuno munsi turavuga yuko amazi adakwiye neza kubera haguma haguka. Ubwa mbere hoho ingomero zari zubatswe kugira zishobore kuvomera iyi mirima novuga ya leta iyo SRD isanzwe ikurikirana. Mugabo kubera abandi bantu baciye baza kugira badusaba amazi na cyane cyane muri ryahangiro ryo kugwiza umwimbo haciye hagenda haraguka. Rero ububasha bwo gutanga ayo mazi kuyo miceri itandukanye usanga butameze neza. Mugabo turagerageza tukagira ivyo twokwita amaturu do guhanahana amazi kugira abantu bose dushobore kubasabikaniza naho ari gikorwa gitoroshe na cyane cyane mu gihe cici biratugora kubera amazi abari make cyane mu nzuzi zitandukanye. Akamunotera abarimyi canke umuntu wese akeneye aya mazi ava muri izi ngomero za SRD nuko umuntu wese yobigira ivyiwe by'ukuri akamenya akamaro aya mazi afise, akamenya akamaro iyi baraje ifise, akamenya akamaro imiserege ifise, tugafashanya kubibungabunga kuko tuvuze tuti ni SRD izobibungabunga yonyene byoheza bikagorana kuko nimba by'ukuri tuvuze tuti amazi uno munsi aja muri iyi mirimo itumbereye ngaha abarimyi bakavyumva bakabikwirikiza kuko hari igihe usanga turiko turatanga amazi ugaca usanga hamwe twugaye haje umuntu yabibomoye kugira ngo yihe amazi ku nguvu. Hariho nk'abarimyi usanga bagenda barima nko hejuru ku miserege, abo bose turabahimiriza. Ibyo rero uwo ari we wese ariko aranyumva, abo dukorana bose tugenda tubatera kamo tubasigurira akamaro k'izi nyubakwa, tubasigurira ingene bobibungabunga kuko by'ukuri ni inyubako zifitiye akamaro haba hanyene barimira bene amatongo barimira ngaha ndetse n'igihugu cyacu kuko iyo umwimbu ubaye mwinshi sabo ngaha mu karere bawufungura gusa no mu gihugu cyose barawufungura ndetse turifuza nuko habonetse umusesekara twofungurira no mu bindi twofungurira n'ibindi bihugu. Mu ntumbero yo gutsimbataza ico gikorwa co gukurikirana abarimyi, SRD iriko itegura ubuhinga bugezweho bwo gukoresha imashini nyabwonko mu gukurikirana abarimyi. Dufise abene gihugu dusanzwe dufashanya batari bake, nababwiye ko bashika ku miryango irenga ibihumbi 200. Rero kubakurikirana gutyo ntivyoroshe, niho twaciye turondera ubuhinga bugezweho ivyo bita logiciel kugira dushobore gushiramo abene gihugu basanzwe bafise iyo mirima kugira binadufashe gukwirikirana nambara amadeni canke ari byo tushoboye kubaha bitatugoye. Ubu rero ico gikorwa gisa nkuko kiri ku musozo vuba kirahera, kimaze guhera turabona yuko by'ukuri bizotworohera ingene dushobora gukwirikirana umwene gihugu wese igikorwa bari kwarakorera mu murima wiwe. Namba ari ingurana savye tuzoba tuyibona, namba ari mite atoye tuzoba tuyibona uko ingana, hama twebwe dushobore kumukurikirana no kumufasha namba ari byo tubona dushobora guhubura cankwe gushigikira umwene gihugu tubirabire muri logiciel atakintu kitugoye na mu byo turiko turakora ubuye dukora ibishoboka byose kugira natwe twerekane intererano yacu kugira dushike muri yambono kazoza ya 2040 na 2060 na cane cane mu kurondera ubwoko bw'umuceri bushobora kuduha umwimbu wisununuye biduha randema isununuye no kuba hagufi ku barimyi no kurondera imiti ishobora kugwanya indwara zitandukanye kugira ejo cankwe hirya yejo tuduze umwimbu na cane cane dufatiye ku hegitari nkuko dusanzwe tubiharura. Umwimbu w'umuceri wifashe neza mu matongo ya SRD, ivyo bikaba bishikirizwa n'ujejwe gisata c'uburimyi muri iryo shirahamwe. Mu mwaka tugira isezo zibiri, isezo ya mbere yaheze twimbuye mu kwa gatanu kandi turishima ko yagenze neza kuko twaronse umwimbu
ugera ku matoni 30 muri izi ndimiro. Nk'uno mwaka rero w'2023 ushira 2024 twiteze ko tuzoronka umwimbu w'amatoni ashika 50,000. Rero tukabyishimira ko dukorana, turafise abafundi b'indimo bari mu burere butandukanye, abafundi bajejwe n'ibindi bikorwa by'inyubako aribo badufasha mu kwigisha abarimyi kugira ngo bame bariko barakurikiza ubuhinga bwa kijambere bwo kurima igiterwa cy'umuceri bituma twimbura neza bugezweho. Ibyo rero twifashisha abo bafundi bari mu burere butandukanye, hanyuma natwebwe tukongera tukaza turakurikirana ko ibikorwa biriko biragenda neza. Nababwiye twabaronkeje izo mbuto, tukongera tukabaronsa n'imiti. Ibyo byose nibiza bidufasha kugira ngo turabe ingene twobandanya tuduza umwimbo. Turafise n'ikigo c'abashinwa naco nyene dufashanya mu kwigishanya ingene tworima ca giterwa cy'umuceri twita ikivyagwa. Turongera tugafashanya n'iyindi migambi, ahantu uvuga nkaronka umugambi w'abayapani uhari watanguye kuva muri mwaka wa 2023, aho hari ubuhinga bushasha bariko baratwereka nkuko mwabibonye twahaciye. Rero ibyo byose nibiza bidufasha kugira ngo turabe ingene twobandanya tuduza umwimbo. Uyu n'umugambi turiko turakorana biciye mu mugambi w'igihugu dufashijwe n'umugambi w'abayapani, aho tuza twaramaze kuronswa inyigisho zitandukanye tugiye mu gihugu c'Ubuyapani. Mugabo ubu hakaba hageze ko baza kubishira mu ngiro ngaha mu kigo ca SRDI. Ubu rero umugambi two turawufashanya n'abayapani na SRDI nabo muri Zabu. Ubu rero twebwe turaza tukigira ngaha, tuza twiga uburyo bwo kugwanya indwara, tukongera tukiga uburyo gutera ku murongo dukoresheje imigozi, tukongera tukiga ugutandukanya ku rugero rwiza rushobora kudufasha gukoresha utumashini bitwa udusarclase, hanyuma no kugwanya ibindi byatsi byose bishobora kuza kugwanya igiterwa c'umuceri kugeza turonse umwimbu mwiza w'akanovera. Ibyo byose turabikorana rero n'abahinga mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, aho bama bariko baraduha intumbero y'ingene dukurikirana iki giterwa cacu c'umuceri. Amazi dufise yo kuvomera ufatiye kuba yipfuza ku ndimiro zihari ni make. Ikindi kibazo duhura gihari ni kibazo c'ingwara, ariko na cyane cyane ingwara twita z'imigera, ko izindi zo turagerageza kuzigwanya. Ikindi naco kibazo kihari mu kugwiza umwimbo w'umuceri no kuronka ifumbire nziza kandi ku gihe. Ico tuhanura rero abarimyi b'igiterwa c'umuceri ubwa mbere tuhamagarira kumva inyigisho bahabwa n'abafundi b'indimo babegereye. Iyo bagize ikibazo bakitura abafundi b'indimo kugira ngo babereke ingene cotererwa inyishu, kuko aho ndavuga nk'iyo habaye nk'ibibazo by'ingwara, hari abarimyi usanga baca bagenda ku masoko yariyo yose ugasanga imiti bariko baragura ntikwije ibisabwa cyangwa ugasanga baguze itariyo. Tuhamagara rero ko imisi yose mu gukurikirana indimiro zabo bokwama bitura abafundi b'indimo kugira ngo babahe impanuro zijanye n'ubuhinga, kuko abafundi b'indimo baba baravyize. Turi kumwe twese birashoboka ko duteza imbere igiterwa c'umuceri, gutyo tugashigikira yambona kazoza igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Inka, imirima n'ibidukikije. Dumwungere w'amagana asangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka, imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.
turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.